Gospel show. Gospel show. Mwiriwe na mwaramutse inshuti bakunzi ba JCTV mumeze neza. Twizere ko meze neza buri gihe tubifuriza kururanirwa mu vyiza amahoro umutekano mu vyanyu no mu banyu. Uyu ni wa mwanya higaniro Gospel Show Live mushikirizwa na Niyo. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe twatewe iteka n'Imana kwakira abatumire hano muri JCTV, abatumire baberewe cyane, abatumire basize amavuta n'Imana, abatumire novuga ngo bakuze mu buryo bw'impemu, bakuze mu buryo bwo mu mubiri, n'abantu bisobanukiwe bazi ivyo barimwo. Nibaza ko muza kubakunda cyane, namwe barahari kugira ngo babwire abaribo. Turabakiriye cyane muri studio za JCTV. Murahawe ikaze. Mumeze neza? Turashimana. Ndayibona. Amashaka kwidondera ko badukirikirana kugira ngo bamenye abaribo, abo tuko turavugana kakanya kugira ngo turishizeho kumenyana. Akazina twitwa Happy Ric Family Senior. Bon. Turabaza izina ryanyu hamangira ngo niko usanzwe witwa? Oya. Nitwa Eric, batazira Eric Pro. Eric Pro, ukuvuga ngo kubera ko iyo Pro iriko sanzwe ndi umuproducteur n'indirimbo zacu nika tuzihinyanyurira. Amen. Hamaranje bagita Happy niyo gushima. Happy. Hakumenga navuze yitwa Happy. Oya nitwa Eric. Nitwa Eric gusa. Mbona umenga murasa niyo mpamvu nasanze nabitiranije. Turi bamwe. Ni madame wanje. Wow, numva none. Kazina bagita J Silas irankunda nkaba ndirimba muri Groupe bona Happy Ric Family Senior Ijuru gira gatatu. Namwe nanje ukazina banyitwa Richard mpawe n'Imana, nkabandi umwe mu bagize iyi groupe ya Happy Ric Family Senior, nkabandirimba ijwi rya kabiri ari ryo bitwa Alto mukomere. Mwumvise ko ari groupe bari indirimbo zitandukanye, harimo indirimbo nziza cyane ndayibatuye namwe murayizi ntarayivuga. Hari indirimbo nabonye umunsi niriwe ndabarondera cyane, umunsi nabakunze cyane, hariyo nabonye yitwa Mungu wangu, hari yitwa kora ineza, hari nitwa ngo nabona abantu. Indirimbo yafashije cyane. Indirimbo baririmbye yakunzwe cyane, ni nayo nguma numva buri kanya ahantu hose itangura ari akana karira. Iyo ndirimbo nawe urayizi. Iyo ndirimbo yitwa gute? Ijuru nyabarega. Wow. Abandi babandi barimba indirimbo ivuga ngo Ijuru sinyabarega. Indirimbo ndabitse kuyikunda, nanje ndayikunda, nukuri pe mwasize amavuta n'Imana. Indirimbo ni nziza cyane. Antuka indirimbo zose nabonye ziwanyu, indirimbo zose ni nziza, ahubwo ufite amatsiko kumenya ni bande bazandika izi ndirimbo zanyu. Je ndazandika wenyene. Gusa udufite kuno turirimba, iyo mpeje kwandika indirimbo ndagenda muri studio nkifata jewe ijwi wanje kuntu indirimbo izogenda n'amajambo nkashiramo, hama umwe wese agaca aririmba igitero ciwe, ntitwigira tugira repetition. Umwe wese nababwira ati ingwa muri studio ririmba agacagira akaririmba baba bimenyereye. Umuntu akunda gutera cyane ninde muri mwebwe? Bose baratera. Uyaratera nujya Silas aratera, Narisha aratera, je nanje iyo ntentera muri base kwandirimba base gusa. Ariko muri Adventiste? Turi Adventiste. Wow, ganavuze ati abantu barimba, kumbe numva navuze ivyo. Abadventiste nibo barimba cyane, antuka turabemera. Murakoze cyane. Kuri kimwe system yo kurimba gukora nka groupe. Uyu nabonye bishoboye cyane kubera ko atarimbye wenyine, avuga ati je ndashoboye, plus umugabo wanje iyo nkore indirimbo ziwanje. Kubera iki mwashimye kuja hamwe mugakora nka groupe? Ni kubera ko burya abantu yo umwe ari ahunda akabahonde batatu, bavuga ngo batatu canke bane canke n'amashiga, uzurabe umuntu mu guteka ntashobora kugira ishiga rimwe. Kenshi ukunda gusanga iyo rihenutse rihenuka nabi, inkuru ihenuka. Mugatwe twashimye ko twogira bane kubera ko ari amajwi ane. Ikintu cyambere cyatumye tuvyumvira iyi groupe yacu yatanguranye na Mariage iwanje na madame. Tugiye barateguye turimbo twiza nyene, kuma tuvuga ngo Happy Ric urumva cyo tuvuga ati
mbona iyi groupe twayikomeza abantu bacora dutera integera baravuga ati mukomeze kuko mariage yarameze nka concert abantu baba bamaze kuja kuri YouTube Happy Ric Family bazobibona niho twatanguriye abantu bacu badutera integera baravuga ati oya izo ngeberono zanyu zibandanye bandanizaho nyene nico gituma rubona turi bane burya dusanzwe bajya babiri dukorana muri studio nico gituma ubona tubikora hakumenga baratekereje cyane bashanye ni kubera ko ntarababwira ngo mudushire mu gahogo kugira ngo hari umudada ngaha kandi umumama niwe abizire umva araririmba ahubwo nenzi ko indirimbo ari ziwe wenye senzi nuko muri na groupe jewe senzi ko muri groupe okay kugira ngo igano cy'umunsi gitangure kadutangure indirimbo Ijuru sinyabarega kugira ngo ndabe nyene ko mubijamo neza ndabona umenga murakanye ko bo tutayitangura ukuntu bimeze iyi groupe yacu hari ukuntu dutanga ama message hari gere iyo bivaye na message na compose hari gihe tuvuga ati message kubera ko imeze uko reka tuyihe umuntu umwe nico gituma ugiye kuri YouTube uzobona hari indirimbo yagirimbo umuntu umwe ijya Ijuru sinyabarega ijya message kwa twashimye kuyiha uyu mugaharo n'izindi twahaye abandi n'izindi usanga turi hamwe twese rero yona nade kubitireko ubone baririmba arimba wenyene turahora twegwe hariyo ijya nabo nabantu natwe turayipiga nta nimba bayizire kwa aririmba ko naje hari gihe usanga nza kuririmba kandi ntari no muri mwebwe oya urumva nta kibazo mu mavuta yanyu reka bigende ko nyine mu byifuza nkuko byateguwe kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda ugisi nisakaye nawe byo hinduka ukanyagirwa nawe ukoreye ku isi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera bugisi ihemba zero na muhinga n'umwe wo kuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhahamira iby'isi akuzura urukundo Yesu adusaba agakunda busanda canguye gerageza ugira urukundo udafise urukundo ntazobona Imana Ijuru ndikorera sinyabarega utarikoreye witega umuriro Ijuru ndikorera sinyabarega ngo Imana izopfe guhindira yuwo ari wewe utarikoreye witega umuriro najeje kugira ngo arani tubajane hari kandi uteguriye bariya nabo cyangwa hari kandi uteguriye nakatwese ubu hagizo hakamwese sawa nta kibazo tugakubita tubayeho tuvuga ngo turansenga kandi hari abakeneye ubufasha uvuye iwacu hari benshi babuze n'icyo bambara hari n'abandi babuze icyo bafungura hari n'abandi bagwara bakabura ikibavuza bakagera ku rugero rwo gupfa kubera kubura uburyo kandi amahera ntabuze mu bitongo barasenga birababaje kutagira umutima wo gufasha bagenzi bacu nabona abantu kuko bameze nkatwe abubona bagowe bagenda gusa babuze n'ico bambara nabona abantu kuko bameze nkatwe twiteye imfuvyi n'abapfakazi kuko nabo sibo bavyigize nabona abantu kuko bameze nkatwe abubona bagenda bazinagira abubona bafise ubumuga nabona abantu kuko bameze nkatwe abubona
tukiba mu nzu zimwe twitwa za nyakatsi nabona abantu kuko bameze nkatwe abo ubona ngaho inyuma hari abantu bahangayitse babayeho bipfuza ubufasha bwacu ehera bamukujya barahangayika iwawe bimenwa ehera babuze ico bambara iwawe porotemanto yuzuye ehera baba mu nzu irarirava wewe wijyamiye mu nzu nziza ntucibuka ko hari abagowe nitwashika imbere y'urubanza nshuti uzireguza iki ntuzovuge ngo warabuze abufasha kandi naho ubaye birigwa barasega bama baguteza amaboko bagusaba ukabirukana Yesu agiye kutubwira ya majambo narishonje ntimwangaburiye nari ngwaye ntimwamvuje nari mbuzi ico nambara ntimwampaye Hogigenda sinigeze ndabamenya erega nitwashika imbere y'urubanza nta kimwe uzireguza ntuzitwaza ngo warasenga oya namba kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye uracabaho umerewe neza ariko hari igihe kigiye kuza imbabazi zikarangira aho tuzorondera abo dufasha bitagishoboka mwene data fasha imbabazi zikiriho nabona abantu kuko bameze nkatwe kuba bakenye ntabwo ari bo bavyigize nabona abantu kuko bameze nkatwe kuba babuze aho baba heza suko batipfuza heza nabona abantu kuko bameze nkatwe nimuze dukora ibikorwa vyiza tugihema nabona abantu kuko bameze nkatwe mwene data fasha imbabazi zikiriho nabona abantu kuko bameze nkatwe Mana we kabisa mukoze ku mutima wanje iyi ni indirimbo nayo nateguye ko muza kundirimbira muyiririmbye ntarabibasaba wow birakaze ugereranije n'indirimbo maze gukora ni nziza kandi zanditse neza ndagaruka ku ndirimbo Ijuru si nyabarega kubera ko iyo ndirimbo yakunzwe cyane kuruta izindi ndirimbo zose kubera ko no kuri YouTube nabonye kuri channel yanyu niyo ndirimbo ifite ama views menshi iri kuri menga 17000 izindi ziba ziri kuri seti kumanuka kubera iki nirenga banga mwashizemo kugira ngo aba ariyo ndirimbo yakunzwe cyane ni promotion yabaye bigaragara ko menga izindi ntimwazi tangiye cyane kugira ngo zimenyekane nk'indirimbo habaye kugira ngo imenyekane cyane murakoze cyane ndazi nabandi baraza kuvuga mugara reka ntangore mvuge bo ijya ndirimbo ikintu ca mbere tukabanza tugashimira TVJC kuba yatwumviye ko ikadutumira twaturi ngaha nagateka kuri twebwe bo twebwe gituma dushimye cyane tugashimira TVJC nuko kugira ijya ndirimbo bujya kugira ishike hariya nayo hagiye haboneka ama TV n'ama radio yagiye ayibona akavuga ati ni muze kuko urumva hari amaradiyo menshi cyangwa ama-TV ushobora gusanga kugira bashobora kuba batumira abantu barinda bigoye bica kure turabizi mugabo iyo urose umuntu akwiyumvira ko vraiment aba twama tubishima cyane kuko baba badufashije gushikana ingabeno zacu kure ubutumwa bwiza kure ijya ndirimbo rero yarakoze ibiganiro byinshi ku ma-TV atandukanye kandi abantu benshi barayikunze bivaye n'amajambo yirimwo amajambo yirimwo arateye ubwoba kuko umuntu wari wese agomba bari umusani agomba bari umuntu wari wese hari hakagera wese yifuza kuja mu ijuru iyo rero yumvise ko kuja mu ijuru bigoye kandi bitoroshe kuko hari abantu benshi turi ngaha mwinosi bakumva yo kumenga kuja mu ijuru biroroshe no kuzosimbira yo mukajya ndirimbo rero yo irabivuga neza ko kuja mu ijuru so kuzopfa guhindura umuntu wari wese
wese hazobaho umuntu yakora Imana tigeze abangikanya n'ikintu na kimwe umuntu yakunze iby'Imana gusa apana kubangikanya n'ikintu na kimwe we ntazobona ijuru rero urumva ijya ndimbo abantu benshi irabafata bivanye n'ubuzima bwa misose babaye natwe bwacu ijya ndimbo tuyumvije twagira ubwoba ego kubiva n'amajambo yirimo hari naho twamatwumva none y'amajambo yavuye ni nk'Imana kubera ko natwe twasanze nyene twayarose kujya nyene ego ndabaza umufasoni wawe mbeho uyu munsi bagirije he kubona ari indirimbo yamenyekanye cyane uyu munsi muri he kwera irya ndirimbo uno munsi aho turi turashima Imana kuko harimo abantu benshi indirimbo yagiye ifasha mu bijyanye n'ibintu by'ubutumwa ndamwongane mu majambo ayirimwo abenshi biraturaba bimwe biradufasha ya ibintu mwe n'ibyo namubona mugeze kubera irya ndirimbo mu bisanzwe irya ndirimbo natwe ubwacu iradukorako hama irya ndirimbo hariho ahantu yadukuye itugeza ahandi ku bisanzwe twagiye turonka inshuti nyinshi zitandukanye ziri mu bihugu bitandukanye kubera ko irya ndirimbo yabashikiriye benshi baripfuje kuba bogira n'ico bakoze kuko mungu uri kurakorera Imana mu bisanzwe ndirimbo irakwereka ati yikorera Imana ufasha abantu batishoboye ugire iki niki kunuko mu bisanzwe hari abantu benshi bagiye batubwira ati nukuri mwaragize neza iryo ndirimbo nukuri Imana bahezagire hari abemeye kuba bofasha ati twe nukuri uhereye umwanya n'isaha nari narahevye nk'umuryango nk'akarorero ndemeye kuja kuwufasha donc urumva ko birameze neza cyane iryo ndirimbo yaradufashije natwe yaradukwihanira tugeza ahandi bivanye n'ukuntu amajambo yirimo n'uburyo iririmbitse iyo mugiye mutumiye mu bikorane antukangira muratembera mu yindi ma église si ivyo abadventiste sindabizi cyane iyo mubishitse mukaririmba iyo ndirimbo muyumva gute antuka mwumva abantu bose bayizi siko bimeze oya ahubwo twe nta concert nimwe turajamwe mugandi dufise abantu benshi bagiye badutumira bamaze kudutumira ikintu cyambere twe concert tujamwe turanza tukaraba concert yariyo kuko urumva twebwe kugira tuje kuririmba turafise intumbero twihaye intumbero twihaye niyo kuvuga ubutumwa iyo tubonye abantu badutumiye turabanza tukabiga ko tubwira mbegi ikorare koko nabavuga ubutumwa koko mu byukuri canke ni bamwe bashaka kugira concert kubera ikirori kuko abarimvyi benshi usanga batugura ama concert kugira baryoherwe baje imbere babone ko bambaye nyene neza bakosobese style mugabo ntibatahure neza Imana bariko rakorera yariyo kuko satani hari abantu batamuzi satani n'umuntu akomeye cyane kandi abantu ingabano no kuririmba none ntatwe nk'umuntu wako turirimba mukatwe niko zuba tunakomerewe cyane gusumba n'abariko barabwumva kuko iyo umaze kuburirimba ubu ufise umutego ukomeye cyane satani akugerageza gusumba ujya arikana nabwumva rero urumva twe nkatwe tuba dufise ingabano nk'iyo kuririmba satani kubera ko ari yo ngabano nawe yarafise mu ijuru akaba yarakorowe yabonye n'abaririmba yarababara cyane nico gituma rero abaririmbyi kenshi usanga akunda kubafatisha twere kenshi ubu igituma tutari atakonse nimwe turitabira twanje twandikira ishengero abasanzwe dukorera kugira abantu bazobaza bifuza kudutumira bazoza bandikira ishengero abaryo nyene biribona ko bibereye hama bakabahenyisha hama tukagenda bizwi n'ishengero apana kwivonota ku giti cacu kuko kenshi amagrupe hari amagrupe yagiye abaho umugabo ugasanga nta namwe nta rufatira afise ubwo usanga ejo agaruke ngaharaguye ikini bakoze cyane muvuze ngo muramanza kuraba ati mbega abantu koko n'abantu b'Imana mbeko mwabihaye ishengero ryo ntirishobora kubarungika kandi mubona ko bari abantu bambara nkamwe bagenda nkamwe ugasanga muri henze muri iyo nzira mwabihaye ishengero kugira ngo bari babarungika oya urumva kenshi na kenshi amakoro yose atumirwa bandika makete abiri bandika ijya korale bakandika n'igishengero ishengero riri hari gihe gemera twe tukanka iyo twase turabasigurira ishengero babwiye ati twase kwera uburyo ubona kuko hari gihe ushobora kudutumira ugasanga bivanye na umuntu aratanga program akavuga ati yego tuzoza bivanye kenshi ibyo tutumva twotosiba mahubwo twe twumva dufise no kuja kuvuga ubutumwa ahantu mumva mutokwinjira eka mpindure hano ndawe ahantu mumva mutokwinjira bivanye nuko bameze na hano babifata gute bo icambere coco twebwe bwacu dusanzwe turi abadivantiste hama abadivantiste dusanzwe dufise imyizerere yacu donc turafise uko tugengwa mushengero bo kubwanje uko ndabizi ntabwo tuba twokwemerwa nk'uko kuba twoja kuririmba mu baprotesta cyangwa mu Pentecoste cyangwa mu ntanye niki aho ntituhemerewe naho no mu mashengero y'abadiva nk'uko ukuntu yabisobanuye twebwe intumbero yacu ni ivuga butumwa urashobora gukoresha ivuga butumwa kuko nk'akaroro irya ndirimbo hariyo bwa mbere yaravuze ngo mu gice cya mbere hariho amajambo avuga ko donc iwawe ibiryo urabimena hariho abaraye ubusa niki donc unabujya n'ubutumwa mu kuvuga ubutumwa ntabwo ari ukuvuga ngo amajambo Imana n'ijambo gusa ubwiye umuntu arashobora kumubwira ubutumwa bisanzwe rero iyo tubona abo bantu bafise intumbero nziza kuko hari amakorale baba bafise intumbero gusa yo kwiryohera bakaja muri studio bagapresenta gusa
kugira gusaba presente babaza mu mufisi y'intumbero nta ntumbero bagira ntibashobora nta mugambi bagira kuba bofasha canke bagira ivuga butumwa ku bantu ubutumwa bwiza bashikire abo rero tubanze tukamenya ate bano bantu ni bande mbe bariko barakora gute bafisi y'intumbero mbeho mwebwe mufisi y'intumbero ivuga butumwa kwamamaza ubutumwa abandi nabo bari kubakora iki ndanamunganiye gato umve ndanamunganiye gato ego kuririmba turavuga ubutumwa muga kenshi uzura amakorari iyo babatumiye mu bikorane byivuga butumwa ibikorane bimara nk'indwi imisi 3 imisi 4 kenshi bakubaranka ntibagende bakubwira ngo yango amatike ngiki niki kenshi bo babazi ko kuvuga ubutumwa ari kwicara gusa ari kuririmba gusa oya so kuririmba gusa hari ibindi bikorwa bikenewe naco gituma twozugerageza kurikana ubutumwa bwacu buri mu bikorwa ntidushobora umva hari indi ndimbo tugomba kuzosohora mundwiza kwa kabiri ivuga bambike nabo byo babera ni indirimbo izi complete ijya Ijuru nyabarega twagiye kwambika bajya barimvye nyene mwabonye muri rya ndirimbo Ijuru nyabarega hari utwana dutangura duhenye kujya nyene nubwo buzima babaye umwana baramwambika ugasanga arahenye hajya wo muvyo bavuga ati je namwambise nawe twitse ariko twabira tukabona avuga toya twaragerageje hari nabagerageje kuza baratera agaterano twageze turagura ibirato impuzu tuzogenda dusangirire hamwe iyo ndirimbo ivuga ngo bambike nabo byo babera iyo ndirimbo vraiment imeze neza cyane ubwo nayo nyene muzoyumva murimba neza ariko menye byinshi ntarinzi ko kabisa mbeho urabona muri groupe hari n'andi ma groupe akora sinzi ko abari adventiste muri rusangi abantu bose bavuga ubutumwa bwiza abona ko ivyo bariko barakora ari message ishobora gukora abantu aha ikabashira hariya mu vyerekeye inzira turimo kuja mu ijuru mbeho ho muri avyande ama groupe mukagiranya n'iwanyu mubona mwebwe muri kuruhe rugero gushika uyu munsi rishaje kibazo cishu mbo turavye yandi ma groupe uko ari natwe urugero tugezeko icambere nuko twomanza gushima kuko turugejejwe ko ni Imana kuko aho tugeze si twebwe ni Imana ihatugejeje kuko ahantu hose duca ibikorwa dukora urashobora kumva umuntu akubwiye ati ugari muri babandi barimba yandi bivuguko bivanye rero n'ibikorwa byiza tugena dukora na message dutanga bica bitubonekesha natwe neza mu babanyi no mu bagenzi n'ahandi hose rero ayandi magroupe yoyo hari amagroupe abaho ariko yoyo akagenda ari kuririmba gusa kugorora amajwi bo bakabona yuko botera imbere groupe yabo bakabigira nka business ariko twebwe suko twe turakora tukaririmba ubutumwa bukagenda watwiyumbiye ukavuga ati bajya abantu bakeneye support turabishima ariko hariho nabandi bantu turiko dufasha bamerewe nabi ico nico twibanda ko cyane ahoko tukiri ngaho numvise ko abatari nkamwebwe barimba nkamwe kubera ko numvise muhibongoza nkuko abandi bahibongoza sivyo mwasobetse neza dupana nyene turi kuri ndiri mugani waraho nyene mumeze nyene nkaba twatandukanya gute ariko bavuga ukuri natari ko bavuga ukuri aba ariko barafasha n'abatari ko barafasha urumva babwe byiza byose biri kuri mwebwe ndiko byiza byose gufasha ukora iki twebwe si donc mwe ntimwigaragaza ariko mbona nyere mwese twatandukanya gute mu mbabarire gato usanzwe ntabwo je narenje kubaza ikibazo kubera ko buri mu mari kubaza ariko naje ndashobora kuba no kubaza basi nko mu groupe manze kubona hariho groupe imaze kugaragaza ibikorwa nkuko turiko turabikora ishobora kuja gufasha abantu ifise niyo ntumbero kuzoibandanya mu bamaze koresha ikiganiro gufasha abantu n'abakora indirimbo z'isi bamaze ko arabikora oya donc bamaze ise ko barabikora naciye ubwanje ubu naho nkaja muri semseka cye nkaja he nkaja ku urabona ko amazi yateye muri ntuza amazi aruzuye kuba munda muhaye muzo kwambara gufasha n'umutima w'umuntu ivyo bimaze imisi biriho kandi byinshi noneho nivyo bimaze imisi bivugwa cyane nukora ko watubajije ati itandukaniro umubona aho bari itandukaniro ryahe naye twe mu bisanzwe nta kandi twe mu gukora ntabwo twirefera ku zindi groupe oya twe mu bisanzwe twaricaye hamwe turavuga ati twe dukore gute mbega dukore gute ntabwo turababandi ibyo bari bariko barakora kuko mu gihugu c'Imana ntabwo tuba turi muri competition oya tuba turiko dukora tuvuga ati dukora ibyacu tugira ibintu bigakundwa bigashimwa bikagira abo bifashije dushima ivyo ego kandi ndamwunganiye hariho ama groupe
ushobora gusanga ari ifise nk'izina runaka ariko hakaba hariho n'ayandi magroupe nyene bisunga ariko ugaca usanga bobo ibikorwa byabo bagerageza gutoza buri munsi ati mbeye iriya yindi groupe bimeze gute bageze badusumbije umba bafise indirimbo nyinshi ukamenga bari mu bintu by'amakompetition ariko mwebwe siko mumeze twebwe ukuntu tumeze haguma hagaruka ariko twebwe siko oya kandi rero ikindi kintu niko kigira bera bishari gatoya naje gatoya ndabakunze fako mwiyemera nyene n'umureka ikindi kintu turafise abantu benshi bakunda kudutelefona badutera intege baratubariye ati indirimbo zanyu tuko turaziraba mu maso nyine tuziravye ukuntu mugaragara mu maso turabona ko vraiment igikorwa muko mukora ari ciza amen ati kintu cambere hari abantu usanga ashobora kuba ariko aravuga ubutumwa mugo gasanga we nyine ubwibye ariko aravuga ntabishitsa hakaro ashobora kurimba ngo tora bibiliya n'ibindi bitabo ugasanga nawe ubwi wawe na bibiliya nta niyo ugera usoma urumva kandi ugasanga urumurimbye vire mu muntu yakumva anakanakizwa burya abantu tuvuga ubutumwa twentwe dukomerewe niko zokubitwa nyinshi inkoni nibizoro umva rero nico gituma twebwe iyi groupe yacu nta muntu umwe tuko turahiganwa ahubwo mbere twe duhimbiriza amakorale yose we karatwumviriza azotubona zona kino biganiro ko bohinduka tugahindura twese tugahindura kuko twese turabanyavyaha tugahindura tugakora Imana by'ukuri ntidukore hariho vision yindi dufise kuko abantu benshi bafise vision mu vy'Imana ukora kuri vy'Imana nimba uri kora posting ikintu cyacho cyose apana gukorana inguvu n'umwete kugira ngo ronka kibyaze mu musaruro oya ivyo ni ibintu bigiye gushana n'isi kora uzi ko uri gukorera Imana ibindi bizoza vyongera nk'umugisha w'Imana Imana nizo kwemeza mugani w'indimbo yawe nariko ndibariza nako natekanye buriya natekereje burya siko mbameze ariko nyene nubashe amavuta amashaka kutirimba ku ndirimbo ivuga ngo kori neza hana kimwe sewe ntakajambo ufise se kutapa hako ndashaka kuza kumwanya no kuri avuge cyane kubera ko mbona umenga nwasike yonyene kuvuga ibintu ko turavuga nta kintu bivuga ko oya nayo nganiye mu ntango kuko nta kindi coza kiruta nunganya kuvyo bavuze birumvikana kandi je sinkunze kuvuga cyane ko mumubane ko nemereye kusabone atuvuga tubanye neza ajya wose tubanye neza groupe yacu tumeze neza ndabonye ko ndakunda kuvuga cyane ariko nawubashe nyene ntabyo ntimunatambanye nagumye meze uko ariko ntacyo oya wage muri mood nta kibazo ibyo ukora nababonye ko murimba nyene muri mu mwuka niyo muvana gumya mumirije urumva ugande benyene ko vyo ico jayo mutirimbire kuri iyo ndirimbo okay Chuti yanje ntugakore ikintu cisa ngo wemegwe n'abantu ahubwo kora ico wahamagariwe hama Imana ikwemere yonyene nizo kwemeza imbere y'abantu isaha ikagera amazi ikakwishura Chuti yanje ntugakore ikintu cisa ngo wemegwe n'abantu ahubwo kora ico wahamagariwe hama Imana ikwemere yonyene nizo kwemeza imbere y'abantu isaha ikagera amazi ikakwishura korera Imana uciye bugufi habari zo kwemeza nawakore Imana ngo ikorera amaboko na nuwo igeze imaramaza kora korera Imana uciye bugufi abari zo kwemeza nawakore Imana ngo ikorera amaboko na nuwo igeze imaramaza iyo mugiye guheza mucamvuga bukebuke murarangira nyene mugenda bukebuke mumanuka indirimbo mu guhera igabanuka ntavyo ico kimenyetso cerekana iyo ndirimbo garukiraho nyene
oya hari ikindi gitero gusa Iyo ni kijya ni cyo cyamfashije kare kijya nyene kijya muretse kuririmba kiya cambe icyo mutarimbye ni kubitako burya tumeze nk'abari mu rugendo uririnda gusuzugura abantu uko ariko se mwubahe kuko udashobora kumenya ejo hiwe kuri neza maze wirenga nire ukora neza ukayisanga imbere hama Imana igahezagira ikakwicarika ahakomeye korera Imana we korera Imana uciye bugufi abarizo kwemeza nawe akorera Imana ngo yikorera amaboko nta n'uwo yigeze imaramaza kora korera Imana uciye bugufi abarizo kwemeza nawe akorera Imana ngo yikorera amaboko nta n'uwo yigeze imaramaza korera Imana uciye bugufi abarizo kwemeza nawe akorera Imana ngo yikorere amaboko nta n'uwo yigeze imaramaza ndashobora gusaba uruhusha kujya mu Adventiste guhera uyu munsi karibu hari umuntu uza kurondera azonyeka eglise nimba bivuye ku mutima ni sawa musenge muri eglise imwe inzozi wanyu dusengera hanini eglise y'Abadventiste mu Ngagara muri hamwe nkeneye turi wa batatu turi hamwe n'uyu ukuntu bimeze bajya babiri nacyo turi hamwe uduca wimuka tugende kuri abo oya bimeze fresh ariko nta kibazo biteje wow mana kanifata ndi kuri YouTube ndiko ndaba indirimbo zanyu nabonye mu ikintu menga ni filme sinabonye izina ryayo ariko nabonye handitse nyene ni filme mbona ngo igice ca mbere ni navyo biri mu kazi musanze mukora Bo urumva twe mu ntumbero twihaye kuvuga ubutumwa Yesu akiringa hamwe inosi ashitse ku yisi yarashitse asanga hari abantu bafise ibibazo hari ingwara y'imibembe abantu barabirukana ono kutubona corona hari ingwara yitwa imibembe ugwaye bagukura mu bantu bakabujana kubyo nk'umuntu akarodasura kuboneka muri kamera urumva nk'ubu bacavuga ati jya ntarimwo mugabo rero iyo ngwara ihari baragukura bakagutuka bigicibwa kazopfiriye ukarindira gupfa Yesu amaze gushika kwisanga nibyo bibazo bihari ikintu cya mbere yakoze yari umuvuga butumwa yatanguye kugenda gutembera bari abantu bashonje bababaye bagwaye kubera ko mu butumwa tuko turatanga indimbo tugiye gusohora ivuga ngo namba uri kuravuga ubutumwa abo tuko turabwira benshi barisonzeye none bazogumva gute bisonzeye kuko abantu benshi usanga tuhari twari kwigisha gusa zana amashikamwa mugabo ntitwibuke ko dugiye kwigisha n'abandi bantu ati reka dukotize tugende gufasha bene wacu bababaye ariko bapfa n'inzara hano mu bitaro bamubwiye ko akarede cyangwa ibindi bitaro abantu bariko barapfa hari abantu twese twamaze kuraba hari nk'umumama yatubwiye ati ngo yamezi n'amezi nigaha mu bitaro amezi n'amezi baramuciye ukuguru kwa mbere kubera kubora kubura imiti kura mahera ubu naho kundi kuru kwa kabiri nako kwatanguye kubora umva nk'uba bafise ibibazo bigoye hano reba goye bababaye mugo gasanga twimisi kwa twasobetse neza twambaye neza tuberewe ngo tuko tuvuga ubutumwa n'ubwo butumwa tuko dutanga n'ubwahe buko bujahe Yesu ubwiwe akiri ngaha mwisi ntigaza agenda amashengero yirirwa yahagaze mwishenge imisi yose ngo nyarukana ngo ibikini bikingo mugira kumwihane hari abantu bakeneye ubutumwa hari kandi kugira ubutumwa babwumve nuko hari ikintu tubanza kubashira Yesu akigenda yaragukiza akigukiza gusa hari akantu Yesu igeze gukora ikihe kimwe akije umuntu bitwa gitera yamubwiye ati we gitera wewe tuta ntagera ikintu kimwe nza kuvuga yamubaye ijambo ryati yenda gukurikira urumva amubari yuko yari we muri we yaramaze kwihana kubera ko ikiza Yesu akoze ntiyanavuze n'ijambo na rimwe mugabo kwera ikiza yamukoreye aho nyine yumva ko yihanye
atashe yamubwiye ati ntagije amana muza kuvuga ku vyabaye agishika gusa ngo Yesu ngo yankijije ngurazi ariko wewe wokumva wari umaze imyaka n'imyaka haro nabo yagiye kizara mu myaka 30 n'indi bagwaye ugaca wabwira ati uze guhora iryo banga ni wori ibiki iryo banga muri uratangaza natwe ndabikunegereje kubicisha ku mayange hari abantu twagiye dufasha mu bwikoro buke bwacu dufise hari n'abantu batubariye hari abantu bariko kutubwira ngo ibyo byose ngo abantu ngusanga ari montage ngusanga batagenda ngo gufasha ngo ari montage kugira ngo bacemo amasanamu birondera amahera ibyo bazo twagiye tubira ngo muga twese uko dukora kubera ko hari abantu twagiye tugenda gufasha tukibafasha gusa kiro cyambere batubaza nukuri murakoze turabashimiye cyane mwivuye ku mutima kandi ubwo butumwa muko murajana nubwo babukenewe bo nyene bugacubona nyene ko bumba nyene kumenga nyene boca bafata ingingo kuko kwihana burya ni buhoro ni mwe muyera yikorera mu mutima w'umuntu ntabwo twebwe duhari kugira ngo dushobore kugenda kugira abantu ngo ubunyene ngihane ngo ubunyene hani ngo ace yihana ubwo nyene oya twe turagenda tukavuga ubutumwa twifashije na mwe muyera hama mwe muyera gasigara arikorera twebwe rero mu kugira tuvuga ubutumwa twahaye intumbero nk'iyo Yesu yazananye ngaha ku inosi vizo ya Yesu yari kugenda mu bantu bato iki uje bino bisagara n'ukuri turavye nayo tuzobihoneramwe igisagara ni kibi hano n'abantu n'ukuri ushobora gusanga akiri ruguru yarasenga cyane mu ndwi hagati agasenga batumije ko amasengesho mugageze ngaha mu gisagara n'umusi wo gusenga kawibagira amasaha ugasanga ntayazi yavyibagiye kwera ubuzi amafaranga umva muri we no kurondera agahera gusa agahera rero ngaha mu gisagara tutarabe magabo tuzohahonera abantu beba bagiye mu bihugu vya kure n'ahandi ho usanga kenshi no gusenga bitagikunda urumva rero dusenga cyane Imana turimo byiherezo ko handitswe ngo mukazobona ibimenyetso nibi ingwara nyinshi zivyaduka abantu imyuzurire abantu bapfa muzo tumenya ko garuka kwa Yesu kwegereje abantu benshi ukabwira ubutumwa kugira ngo yaye ngo kuva batubwire ngo Yesu ngo azoza mugabo umuntu wamubwira uwo muntu wumva ariko arakubwira ngo kuva batubwiye Yesu azaza ugasanga nta n'imyaka 20 afise none uwo muntu yaba se afise n'imyaka 300 niho yobugati ndindira igihe kirekire muga twabantu twihura n'ingoga twihanganira Yesu ari mu kugaruka mbe ndabaza hano mfasane wawe uyu mwaka mudufite ibihe bikorwa urumva ko murafise indimo mudosora muri indwi zumenga niko mwatubwiye mudufite ibindi bihe bikorwa muri uyu mwaka imbere yo kurangira ibikorwa birahari kandi ni byinshi cyane kubwo gushobozwa n'Imana tuzobigera ko gusa bimwe bivanye n'ukuntu biza birasaba uburyo turi umwanya wo kurondera uburyo hama tugapanga ati ukwezi uku canke mu misi zoza tuzokora iki gikorwa bivanye kubera bitwara uburyo tukamana tukarondera uburyo kugira tuze gukora icyo gikorwa twagitunganije neza kuba birahari ndamugane gatoyi mu mbabarire kubijanye n'ibikorwa twe dukora urabona dukora indirimbo imwe idutwara amafaranga menshi kuko indirimbo imwe irashobora kudutwara 400 kuduga bivaye n'amatike kuko twebwe gukora indirimbo ntituraba ngo dukora indirimbo kugira ngo tuze tubone ngo abantu bayishime cyangwa iki niki ubwo dushaka gukora indirimbo kugira abantu izibigisha bagira ikintu bayikuyemo byo gituma indirimbo tuyitondera tukabisengera tukabyitegura neza ku buryo tuvuga ati nitwagenda tuzokota imodoka tugenda hano tuhashika ku buryo atakuvuga ngo tuko twiruka ngo burije kiniki dushike twirigoye umunsi wose tuko dukora ico gikorwa c'indirimbo imwe hama tugiheze nkiyo twavuze twarabiteguye ibintu tuzotwara tuzohasgiye gusa kugenda umva rero nivyo bikorwa yari karavuga hanini ibikorwa ntitwavuga ngo ejo canke ejo ngo turadukora ibitwe ibikorwa byacu ibiteramo ntavyo mukora nta gitiramo turakora burya ico gutangaza nta n'umwaka hari umwaka turama nta mwaka turahera ariko muzobikora baguma bidusaba nanzi ko mwavuga twe ntituri nk'ababandi twe turimba nyene kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza uza gupresenta umunsi tuzi presenta bizoba bitandukanye nuko abandi bantu bama bapresenta indirimbo nawe tuzogutumiriza ubuhari merci ndabainda nokureka mutantumiye je nzoshavura mbere ko iganiro cyacu giherana nihe jambo mwumvubwira ko adukurikirana ari nk'intererano wari guhamagara abantu gufasha nko murabikora mwumva mwabwirira ihe jambo icyo twabwira bariko baradukurikirana ubwa mbere bwo twanje kubashimira kwanza na hamwe hama n'abari baradukurikirana turabashimiye nubwo je turi ngaha turabibona fresh ariko turabashimiye cyane hama icyo tubasaba icambere turafise YouTube channel yacu yitwa Happy Ric Family Senior baje ko barabikogo byacu dukora bibaye ngombwa umuntu w'umutima
arashobora kubitora akabisangiza abandi nta kode irimo canke iki gutora ikintu kuri YouTube yacu biroroshe cyane mufate ibikorwa byacu mubisangiza abandi Imana izobahemba twebwe ntitubazi ngo tube twubahemba ariko Imana yo mu ijuru yonyene ko bikorwa mugira mukore izobahemba yego kandi mukomeze no kudusengera kubera kino gikorwa turiko turakora satani yagikora ari mu ijuru bisobanure ko rero ngaha ku isi ntushobora kubikora gakenezererego murabizi harimo ibitsitaza byinshi cyane mukomeze kudusengera kuko amasengesho yanyu Imana izobahemba nta kindi mwakongera ko kugira ngo mbere ko igigano akanyuma turangiriza ko nako gushimira cyane JCTV turashimiye mwivuye ku mutima kubera ko hariho ijambo dukunda kuvuga abantu benshi urashobora gusanga ari umuntu yitanga mu Kristo akakubarira ngo izo ndimo zanyu nta inzo notanga kubera ko no bandiko ndabateza imbere we niko bayibaza muga mwebwe urabo ko mwatwimviye ko mukadutumira ntimwiyumvire ko muri ko muduteze mwimwimviye ko muteza kino gikorwa cy'Imana gishike kure cyo kintu takibashimiye cyane TVJC mukomeze uwo mutima nk'uwo mwunze mwibuka n'abandi bari nyuma yacu tutazi nabo nyine muze mubibuka mu watama ko namwe mwadutumye kuko birafasha gushikana message kure murakoze cyane turabashimiye cyane ukuntu mwatwitavye byashoboka mukavuga ati nitugena nta mwaya dufise ariko urana ko n'umuvyeyi ngaho umenga nyene utuguvuni dukeye mwigoye murazi mwakoze cyane nundi munsi nizere ko kubera ko nzohamagara vuba kubera ko naryohewe nizere ko muzotwitaba sivyo mweza gigwe Inshuti bakunzi ba JCTV nukuri pe tuguwe neza tugize umwanya mwiza nizere ko namwe nukuri mugira umutima wo gushikira abaririmbyi mugira umutima wo gushikira abaririmbyi kwera ko ibikorwa bakora bibasaba uburyo bibasaba umutima ubikunze duterana intege nibaza ko iyi groupe iramfashije cyane kudukurikirana umwebwe kubakurikirana ni kimwe mu bintu bishikira umurimo w'Imana gutanga message zabo ni kimwe gituma nabo bashika kure ni kimwe gituma message zabo zishika kure no kuri pe twabanye neza ikiganiro ari gospel show live mushikizwa na Alice Niyo mugire komante kuri iki kiganiro mugire share kuri JCTV kubera ko kugira ngo ibiganiro byacu bishike kure abatabonye abatumvise turi muri uyu mwanya ibiganiro bashikiriye kandi turabizeye cyane twese kumikora neza turabakunda cyane ciao ciao